hajya wanyu barabavuga oya ari umuntu yigeze kumbwira ngo mwebwe ngo lakini mukurikira atari abademo mu mashengero okay sawa fine burya mu mashengero hari abademo benshi gusumba muri karaoke muri ega nimushaka abademo muri karaoke abademo batahabyije oya babandi babundi yegana imbere y'Imana imbere y'inyonga gasaba gase oya amfite umuntu avuze ati nkeneye abademo vraiment mu ishingiro so ahantu kuja kurondera abademo oya erega kuja kubarondera abademo bari hose bari hose n'ubusawa none ucuja mu kurondera abo muri arena ico wo mushingiye kumara cyo kumarira ego mugabo mwamukende kuyubahisha kamwe ntimuje mu muri arena ntimuje mu kuri 565 sha je ico maze kubona umukobwa wangu nshatse singombwa naje no muri 565 ahoza bari muri sinema ndonde ibyo ni ibintu bisanzwe ahantu hari abantu bashaka guhuza kimwe bose kandi buryo umwe wese abarikarira agafukiwe abarika agafuka ati kare tinije nkazi undi tinije nkazi teo yare kare ngabo burya reka tureke ibikorwa bikore abazyo bivuga nivyo nyene bijija ariko uravyumva so rero je wo muryango narawuje mu nivyo ndabizi yuko kwere ndamaze kumva amajambo atari make bana ifo kuja mu bintu umaze kuja mu bintu ifo kuca uyidocumenta n'ibintu bihavugije ndamaze rero kuja mu kuva ndabigiyemo ndamaze kwidocumenta ndamutse nyene ko hari nyene ma polemique y'ibintu amajambo nyene mugabe cyo nakubwira coco waranayabona muri kiyagenda azi ko babibona nyene bigina birakurikirana igihe cyane igihe cya ma polemique yose yahaba aya bivana amapolimiki yose yahabaye hagati y'umugusanzwe uri muno munsi n'abandi bakinyi b'amasinema wari uhari mugabe ivyo bintu je nibwo vyahaye ivyo nubwo vyahawe nibaza yuko byabari ibintu mwebwe murateranya mwebwe murateranya kuko je nta muntu nta interview ndabona umuntu akina filme yigeze avuga ati jewe ijya timu ndayanga oya kandi ama interview yasose bariko bararira fani yariko ararira kubwira ko ari ugwanko ruvugwana banaka ugwanko hagati ya Fanny David na Liberi gwabaye ugwanko gwabaye runini yinya n'ugwanko koko gwabaye runini yinya kandi bivuye hagati yabo okay uvuze ngo turatera no musi hagati yabo oya bapfa film akwamene muri film habungira ngo bapfa vuga tuti umukobwa turamuzi umukobwa oya twavuga tuti nubwo twatumuze umukobwa umuhungu yashimye umuntu ni ivyo nyene ivyo yashimye ni twebwe ntiduza ngo dupinge canke ngo dusisangura ariko murahanura mugasesangura mukamenya ati koko ibintu bavuga nivyo muhanura iki ubujene ni hanyene wewe twokureka ukaja gukwa nabi nko nabi gutobize utabona kwe nabi aramwigisha bakunzi wa Magic Channel n'abakunzi ba Fiko nimwabona wo nzozana naho muzaba muzi ko ibi vyose biva bigakera eje namuzanye ni mu mwakire ni wanje nje tuzobana nije dusangira byose dusangira byose kandi umuntu ni munini bro umuntu ni munini urashaka kubona umusana akoreye cyaha mugana ushaka kumenya aho ni hani uravyumva umuntu ni munini cyane rero niyo mpamvu urashaka kubona umuntu yari ndaye ejo hajya inyuma y'indwi imwe ugasanga ari kavuga ubutumwa Welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye na murere. My name is Frank the Answer. Iyi ni Magic Channel TV ndaguhikaze wose dukurikirana uri mu cyongera gitandukanye. Ndakuramutse aho dukurikirana uri mu Burundi, muri Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda ndetse n'adagiye atandukanye i Buraya ndetse muri Amerika. Ndababwira ati amahoro y'Imana abari namwibwe. Ni Magic Channel TV. Ndabwira kandi ugira subscribe aho imiso tubazanira abatumire bagiye batandukanye, amatuganya turiga mu bigiye bitandukanye gose. N'umunsi dukumwe n'umuntu adasanzwe kandi muri kaza matugandire vyinshi bigiye bitandukanye. Ndazi ko menshi muramaze kumumenya uno munsi muri filme ndundi ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Kandi nari n'umuririmbyi arazahuza kutubwira ivyishije indani. Karibu sana. Asante sana bro. Umeze neza cyane gose umeze neza cyane. Thank you. Ntibakubanire muri commentaire aho babikubwira abakunzi ba Fiko muyimubwire muyimubwire muri commentaire yambaye neza kuva hasi gushika hejuru. Bana ko ari umusore intuzi yazo mu gisagara zigejeje nuzo mu gisagara uradira yisibitse inkumi zo mu gisagara uri umustar ukina muri filme ndundi
abantu barabakunda cyane gose akina muri 3 kwa Fani filme ndundi barazikunda cyane gose nawe naho gukunda cyane gose vraiment usanzwe n'umuririmbyi mu ndwi heze barakoze concert muri GGC yari concert y'amateka arambaye neza kandi naho nyene muri make uno musi abantu barakuze yego ikindi nagiretswe ko ni beau-frère wa Fanny Lavine asanzwe avukana na Nohaski urumva yuko hari abantu benshi abantu bakuzi rero turagoye kaze uramutse bakunzi wa Magic Channel n'abakunzi abafilme ndundi muri rusange yes reka ndamutse umuntu wese areka turaba biva naherereye hose abakunzi wa Magic Channel abakunzi banje abakunzi bawe twaramutse aho bari hose vraiment turabakunda cyane uburyo badushigikira agenda vyumvira ko nkumva kweri ndagize namosozi kweri aja nubwo ngomosozi y'umugabo atema jamu ubwa kweri je harige niyumvira ndavye urukundo abantu batwereka nukuri birateye nubwo so merci beaucoup murakoze cyane muri bande mudishigikira kandi kuko dufise byinshi muri twebwe tugomba kubahereza namwe kandi tutabafise vraiment ntaho twobijana twatumize nk'abantu batamba birorera mu gihe gito umaze kugira abakunzi benshi mu gihe gito umaze kuja muri film batangwa na film rero vyagenze gute fiko kwanza ni muntu ki imbere ko uza kwinjira mu bindi rero kwanza fiko no muntu ki avant film canke muri film canke dutangurane kwanza fiko ryaje muri film bon cyane mu buzima busanzwe utaraje no muri film bampamagara fiko mugamwe machinda kongera fiko kwa nitwa El Pacifico umva hariko ka fiko ku ruhande fiko cengera fiko El Pacifico mu buririmvye tupate freestyle basi de freestyle duhedu ubuzimva munda inzuzi z'ubuzima kandi ntibigikunda ku muco wanje uzima nditara riteretswe ku mpinga y'imisozi murikira mu kiyaya n'abari ku musozi out nimutizera ko Yesu ari we mwami ngaha ni waganje gusa hiwacu mu bwami niwe nkinzo yacu iyo barashimye ampi nimutamukunda Yesu how do you love me nikunda Ramaze gukundana ugakundana n'umukobwa adakijijwe kera gusa wari ukijijwe yego sinabwamenye ko yiko atari sawa si sawa gute nagira uramukura muri ivyo bintu yararimo bo gukundana n'umukobwa amfete hariho inkundo ziri kwinshi hago biroshe ko mugira umugenzi kugira ngo muzane muri ivyo bintu urimwo muzane muri ivyo vyiza urimwo and then amfete iyo mutanguye mukundana bya rukundo nyine kw'abantu nyine bafite bashaka gushikako burya harimo ikinyoma hagati yanyu bisaba yuko rero mubanza kuba abagenzi ukamukura hari hamaze kuba muri hamwe rero gatero uja ku yindi ntambwe rero wamaze kumukiza izangwara zose zange sombi mwamaze kuba nyine bamwe bo umuntu akijijwe abantu bakijije bitwa abana b'Imana abana b'Imana kuko umuntu yitwa umwana w'Imana iyo yavutse ubwa kabiri iyo yakiriye Yesu niyo yitwa umwana w'Imana hama urumva Imana yaremye abantu mugabo hari abandi yavyaje ijambo ryayo y'ubutumwa bwiza rero utaravyagwa n'iryo jambo nturaba umwana w'Imana bisaba yuko rero ibaze nk'umwana w'Imana akundanye n'umuntu w'Imana umva n'abantu babiri batandukanye bisaba ko mwese swate mu abantu b'Imana mutarakizwa aho niho muko muri we imwe canke mukaba muri abana b'Imana mwese muri make umuhungu akundana n'umukobwa adakijijwe umuhungu akaba akijijwe ebana aho sahi wawe umuhungu arikagira amakosa ahubwo narabukanye kwanza banza kumuzana mu gakiza nta mabakundane bose bakijijwe nivyo vyiza yes bo abantu batari babizi yuko usanzwe uvukana no Haski umuvukana gute musangiye abavyi bose bimeze gute presentation yanyu muri rusange no Haski turavukana turashenga umuvyeyi umwe musangiye umuvyeyi umwe yego arinde papa musangiye papa uwo muravukana koko yes musangiye papa uwo niwe muvukana kuko urumva n'amaraso yawe murasangiye amaraso ariko kandi imbere inyuma y'umuziki waraje muri cinema icyo mucuja muri cinema cyaze gute kubera iki charge ubwo ntiyo bari kubera kaga kukumbure ka brother wawe Anketa niwe mukuru niwe uri mukuru jenje ni mukuru hagiye mukuru urashaje buti abo urumva kwinjira muri filme muri cinema twabitanguye kuva kera wanashaka nawe yabitanguye kuva kera haya twagiye muri filme aba bose ubona bahari aba bose ubona bari kuri hit ziteye ubwoba umuziki waranse
uko umuziki Noraski yawutangiye kera uwe rero Noraski hajya rero avaye umuziki twatanguye sinema hama twatanguye sinema turayijamwo hari ukungene nyene hari amatimu menshi ukuntu mugabo ugasanga ntibifashe kubera yuko asanga badafise abantu babasapotinga asanga biba ngombwa yuko mugira imicango kugira ngo mutoje no muri tournage imicango asanga rero winana so warondeye amafaranga wagize imicango ugasanga hari abandi batayaronse batayazanye tournage gajipfa ivyo rero bigapfa rimwe kabiri gatatu kane gatanu ibyo binaje nasumbua umukamara umwaka wose mutaratunana filme nimwe ibi ndabihevye turabiheba tuja mu bindi tuja mu muziki rero hama mu nyuma aha rero Noraski amaze kugaruka muri Sinema Ndundi niho rero naciye rero yaciye avuga ati brother kuva kera ndabizi yuko uri umukinyi so ingo tugende rero tubandanye urugendo tuje mu rugendo nyezi mwebwe ntimugarutse muri filme kubukora ko mwinjiye umuryango w'abantu bakina filme mwinjiye umuryango kwa Fanny Lavine Fanny Lavine umuntu bakina amasinema Noraski imbere yuko tumenyana Fanny Lavine nta mafilme bakina nta mafilme ntitwamubona amafilme menshi cyane gose ntivyari nk'umwuga nk'uno munsi uno munsi yabigize umwuga oya Noraski yasuye kandi kugaragara muri filme burya bataraja no muri ivyo ngira by'inkundo byawe ko yakina kwa Beri ariko uno munsi yabigize umwuga nivyazindukiramwo nibaza ko hari umuntu tudirubwa mbere aho rakora batagikora dusanzwe tubuzima busanzwe no munsi nibarara ariyumvira hamwe n'umugore canke mu gatondo bakavugira ati kazo tukundira ibintu tuzokoresha ameze ku bwa mwebwe nawe no munsi cuyuza nawe ucubibamwo koko nk'ibintu vy'iwawe yego bo en fait makwezwe n'amavuta y'umugore oya ahubwo par contre ni kuya kuntu ni nkukunye warusanzwe ugira commerce hama ukacuhura rero ukacuhura n'umugore agira commerce nawe asanzwe agira burya ubwo rugo rucye rukomera muri commerce rero Noraski nivyo yari yasubiye muri film rero acahura n'umugore nawe umwamikazi wa Sinema Ndundi acavuga ati rero aha rero ko ari umwamikazi ifoko nanje nirashaka ko ndi umwami ko mbaye umwami umva we yaciye yimika nawe none exactly yego umugore umviriza umugabo w'umwamikazi n'umwami uyu mwami wa filme turamuzi twese oya umugabo w'umwamikazi aba ari umwami yego nivyo ababaye umwami mugabo para muri filme uko umwami wa filme turamuzi twese umwamikazi nini umwamikazi ni Fanny Lavine turamwemera muri Sinema Ndundi ivyo turavyemera mugabo undi muntu ayoboye muri filme turamuzi mbega hajya murabira kuki kuvuga ko umuntu ayoboye mu kintu experience filme zibingene zimeze ivyumvira tanga n'ingene amazigi ya resista ari muri Sinema Ndundi igihe kirekire nka Fanny Lavine igihe kinini inya ari wayoboye rero uko biri kose rero gusa ico nzico umugore n'umwamikazi turabizi abaye umwamikazi umugaca w'umwami kandi tuvuge wasi ko vyabaye nkuko ushobora gusanga umugore wawe yari mu mabanga akomeye y'igihugu hama wewe nk'umugabo ugasanga warukora kumbure mu kabanke runaka mugabo ico gihe nawe uca witwa nyakubaho sivyo uca witwa nyakubaho uciye baravuga ati baragwa n'abantu bagucungira baragwa n'abagucungira mugabo rero muba kimeze nk'abandi basanzwe mugabo urumva uri kubera naka yaho kandi tubakeza cyane gose ni ntwari uno munsi ni urunganwe rushasha ruko ruaza rwibonekeza muri Sinema Ndundi nawe urimwo aro kandi ni generation nziza aho muri ko muraza n'inguvu zidasanzwe mbega uno munsi twiko turakubona ariko ejo twazoba tukubona umusana bagukunda muri commentaire wumva ari fiko bigurika neza ubiva neza antuka urukundo ni gwinshi rudasanzwe uno munsi kubira biko bivanye hari impamvu yatumye ugaruka akora ko baguhamagaye ingo dukire ingo dukore bizotuma kandi unyaruka kandi kugenda no burya ikintu cyose afite umuntu hari gushika mu bintu mu bisanzwe twebwe twakoze dufise ibintu nyene dushaka gutanga of course niyo mpamvu tubuze aho tumenera tubuze ino twacino tubuze twari dufise gusa ibintu dufise muri twebwe dushaka gutanga niyo mpamvu ico gihe byaranse muri sinema tuja mu muziki rero
Imana ishimwe ko twaciye tuza twaciye twakira agakiza wanashaka n'imiziki twagiye kuyitanga dukijijwe twumva nyine umengo dufite dushaka gusohora mugabo ifa ko tubicisha swat mu gukina canke mu kuririmba rero jewe sindiko ndavamwo nibahumure abakunzi ba filme ndundi abakunzi ba fiko nibahumure jewe vraiment naraje ndiko ndakora filme kandi nzobenda ndazikora yes navuga ko wagiriwe ibakwe uja mu mugwi mwiza cyane wasanze gute muri twafa umubano muri twafa n'uyu umeze gute kuko ari abantu benshi no musi tubavuga insaku twafa nkuko sigura twafa family friends forever nasanze nyine n'umuryango tubana nk'umuryango uri kura nubwo haza umuntu mushasha ntitumufata nk'umuntu mushasha dufatanye nk'umuryango nyine turi umuryango turabagenzi turahanurana tubwirana nyine utuntu n'utundi turi umuryango kandi rero nibaza ko ivyo ari ivy'ibihe byose kiretse nyine ushatse kuvuga ati je nganda havuye sino bobo ni nk'abavyeyi baguma bahari ni nk'umuvyeyi ariko naho kugira ngo umwana ave mu rugo agumuka agiye kwipangira apana kugumuka urashaka kuba wakoze none mugenzi wewe uraca bamuhira oya none ko waravuye mu no kugumuka canke warawe ati harageze bivaye n'imyaka mfise kare ngende muri make namwe hazogira igihe mugenda muje gutanguza ivy'iwanyu vyose birashoboka vyerure birashoboka oya jewe kuri jewe bizongora kubera yuko hari urugezo mbese urwo rugezo hari urugezo nshaka gushikako muri sinema ndundi sinibaza yuko hari abantu bararushikako nabajyanye baba baragece nabajya bava mu team baba barimwo antwa bo peut-être mwese afite indoto ziwiwe mugaje indoto ziwe ni ndende cyane gusumba niza abantu bamaze gushikako ngaha muri sinema ndundi rero jewe gukorera hamwe ni byiza cyane gusumba kuyikorana burya kuko n'ijambo ry'Imana riravuga yuko umwe yica 10,000 umwe yica 1,000 ariko babiri bica 10,000 ahubwo ngo babiri barisanzwe kwica 2,000 mugabo bace bica 10,000 bari babiri rero burya rero ubumwe ni ikintu gikomeye cyane gituma mushikana ku bintu bikomeye gose gusumba rero niyo mpamvu bizongora cyane ninashaka ko izo ndoto nabone izo ndoto ndazigezeye ko nzobasaba ati bavyeyi mwashaka kundekura nkagenda nanje nkabandanya mugabo vraiment sinzi biragoye kuko ndakubwiye yuko ntari gamba n'undi muntu azishitse izo ndoto je nshaka gushika muri sinema ndundi nga numva biracagoye turacakorera hamwe turacubakira hamwe yego no musi muri sinema mukina ukina cyane hari ubuzima mukina kandi ubuzima mukina nibwo koko bw'ukuri hari ubuzima jeune babayemwo hari ubuzima mu rugo babayemwo hari ubuzima busanzwe bwo bya byose mukina n'ubuzima busanzwe tugenda tubayemwo ariko koko uri muntu ki abantu batandukanye fiko mu masinema ndafiko mu buzima busanzwe hagiye bakora nk'umwana mwiza mugabo fiko ibana mu nzu ari mu naba aho guparka bambara nk'umuntu mubi kwa mu mafilme je maze gukina yose nta namwe nigize ngaragara nk'umuntu mwiza muri film mugabo bon je abantu benshi baravu hari amajambo akunda kuvuga nyine afite jombo ndi kwakure nsa n'umuntu agara mugabo tuvuganye rero usanga bitandukanye n'ivyo wimvira warashaka jewe nta muntu nyandikira bijya byo bibatse ngo umuntu akaragana ku telefone ngo nta muntu jenya no kwereka James size zose zirasomye sinkunda message zirundana ngo abantu 100 ni baranyije ndabikunda na Facebook hose bose narabishuye kubyo kunyandike nce nishura je n'umuntu ari simple mvugana n'abantu bose kandi vraiment ndumuntu kandi akunda gusenga ndakunda gusenga ndakunda kuryoherwa n'abantu ariko rero kandi umuntu ari pose sawa abajene rero mukijijwe muri kino gihe mu mashingiro ya kino gihe baraduhenda gute hari ingeso nyinshi usanga mufite sirta baririmbye mu masengero bajya bana benshi mu masengero kandi bajya bana yego tubwizanye ukuri ibi ni ibintu bibaho kandi twese tuzi abajene avuga ati abajene biyambika kujya reka abashengero si tuhajya iwanyu barabavuga oya hari umuntu yigeze kumbwira ngo mwebwe ngo nta kindi mukurikira atari abademu mu mashengero okay sawa fine
burya mu mashengero hari abademo benshi gusumba muri karaoke. Ega nimushaka nimushaka abademo muri karaoke abademo batahabwije ukeneye babandi babundi yega imbere y'Imana imbere y'inyonga gasaba gase oya amfite umuntu avuze ati nkeneye abademo vraiment mu ishingiro so ahantu ho kuja kurondera abademo oya erega muja kubarondera abademo bari hose bari hose ni sawa none cuja mu kurondera abo muri arena ico wo mushingiro kumara cyujya kumarira ego mugabo mwamukeye no kuyubahisha kamwe ntimuje mu muri arena ntimuje mu kuri 565 sha je ico maze kubona umukobwa wangu nshatse singombwa naje no muri 565 umusaba jone benshi baje gusenga mugabo se mapu zabo muri bajyanye muri bajyanye muririmbana c'est sûr que yarabuze uvuga ati ebana hari target mufise hariko ndababona hariko bimeze oya amfite ivyo nivyo abantu bihaye amfite abantu nivyo biyumvira je ndafise n'intahe nyinshi z'abantu baje bakurikira abademo muri eglise bamaze kuwashika ubu nabavuga butumwa bakomeye waje kurikira abademo bumvise ati ebana kuri je eglise kuri gisehuzu abakobwa beza ukacuza nawe hebana wateye iswaga ati ngiye kurondera ibaby basi ushitse haya wakubitwa ijambo no munsi ejo kabwa tahanashitse kabyarangiye ukacuba umuvuga butumwa komeye cyane ikintu cyatumikizwa n'ikihe wewe kuko nibaza ko wakuze mu buzima butandukanye cyatumikizwa n'ikihe jewe vraiment narahuye n'ijambo narahuye n'umuntu ambwira ubutumwa bwiza ambwira nyene ukungene ambwira impamvu Yesu burya twese abantu bose barazi ko Yesu yaje kwisi burya ntibazi impamvu nyamukuru cyatumye yemera akava hiyo mwijura akaza ngaha kwisi ivyo rero babikubwiye mu bwaguke cyumva kumbi bwa ndi rero ntariko ndabaho ntariko ntakijijwe ndiko mfisha ubusa ukuza kwa Yesu ngaha kwisi uri kora gupfisha ubusa dimwena numengo ntaco yakoze ahubwo umengo asa n'umuntu ataje yes muri film ugishika ikintu cyo gutangaje kubera ko wari ukiri mushasha hamushikira umuryango wagutse cyagutangaje yari kiye ikintu cyantangaje cyambere umunsi wa mbere ni muri ya filime nyene urugo nkinye sene ya mbere nagiye numva Norasi kambwira yangu madame yavuze ko ngo ayikinye neza nayikinye neza amfite Jeffani ndamufana ndakunda umwina kina uri umufana wiwe kandi vraiment sindakubesha ndamaze no kuyimubwira no muswe ndayimubwira ngiyano vuga ku isi ngiyango no wambeshe cyane wangizi mugabo ngaha mu Burundi hano kwisi ku masanti byamfite je ndayibona turi muri tournage hari yakini ibintu je nyene turi muri tournage mba je ndi behind camera mugabo nkavuga ati mana yanje we none ibi yavyumviriye gute amfite n'umukinyi mwiza ateye n'ubwoba nukora ateye ubwoba mu gukina rero maze kumva nk'umuntu nk'uyo aciyavuga ati ngo nakinye neza ahantu aciyavuga ati bon kumbe ico vraiment cyarantangaje kumva yuko amfite bive nige nari maze ngarutse sinari nzi yuko noshika nkora ibintu bigashima n'umuntu nk'uyo yego yes muri filme Ndudi havuzwemwo amarozi havugwamwo ubugizi bwa nabi havugwamwo byinshi bitandukanye nawe no musinyo filme ujemwo kandi uza muri wa muryango wankwa canke wanka abandi wanka hari umubano utari mwiza n'abandi ya muryango nta muntu wanka ariko ujya muryango urimo ni cya giti ukuriye mu babaje uri mu bandi badahuje yego habaye intambara nyinshi zitandukanye na no muryango ujemo bibaza yuko byava ku intambara amfete ari abantu haburonto kandi burya n'umugabo n'umugore burya ntibahuriza kuri byose rero kuba abantu badahuza bari muri sinema Ndundi ibyo ni ibintu bisanzwe ahantu hari abantu bashaka guhuza kimwe bose kandi burya umwe wese abarikarira agafukiwe areka agafuka ati kare tinije nkazi ubundi tinije nkazi teo yare kare ngabo burya reka tureke ibikorwa bikore abazyo bivuga nivyo nyene bijija uriko uravyumva so rero je wo muryango narawujemo nivyo ndabizi yuko kwere ndamaze kumva amajambo atari make bana ifo kuja mu bintu umaze kuja mu bintu ifo kuca uyidocumenta n'ibintu bihavugije ndamaze kuja mu kuva ndabigiyemo ndamaze kwidocumenta ndamuvye nyene ko hari nyene ma polemique y'ibintu amajambo nyene mugabe cyo nakubwira coco
waranayabona muri kiyagenda azi ko wabibona nyine bigina birakurikirana igihe cyane igihe cyaya mapolimike yose yahaba aya bivana amapolimike yose yahabaye hagati y'umugusanzwe uri muno munsi n'abandi bakinyi b'amasinema wari uhari mugabe ivyo bintu je nibwo vyahaye ivyo nubwo vyahawe nibaza yuko byabari ibintu mwebwe murateranya mwebwe murateranya kuko je nta muntu nta interview ndabona umuntu akina filme yigeze avuga ati jewe ijya timu ndayaza oya kandi ama interview yasose bariko bararira fani ariko ararira kubwira ko ari ugwanko ruvugwana banaka ugwanko hagati ya Fanny David na Liberi rwabaye runini yinya n'ugwanko koko rwabaye runini yinya kandi bivuye hagati yabo okay uvuze ngo turatera no musi hagati yabo oya bapfa film akwamene muri film hako ngira ngo bapfa rero tutandukanye ibintu nk'ubu jewe nawe dufitaniye beef mu isita nje tuyizana ngaha anye ngo tutangwe tubishire ngo umva ngo filme ngo abantu ba filme nundi ngo bamaranye bapfuye iki usanga narakugurishije ko ikintu ni wandi hamera kwiye ivyo nibijanye na filme ndo oya ariko bajya bamenye kubera filme none bapfuye filme bapfuye filme muri rusange bapfuye filme umwe yarafuse image z'ubundi canke vyagenze bose baragambaniye ahubwo bazoduha umuco bose baragambaniye uko ari babiri kubera ko nibaza ko hari ibintu biri hagati yabo bibiri bitandukanye na film hari ikintu kimwe gitandukanye na film cabatuma kumbure hacabaho mati no je bigomba kugenda ukonye ariko kandi no mujyango ko kurimwo uno musi kandi ni wajemwe utinya yuko ejo canke hirya yejo nabe hari intamba mizoba ziza mu bantu muriko murakorana mbega aho mukora no musi warabize ko urabiyumvira ko urabaza ati ba grand frère canke abandi mbega ko vyagenze uku bimeze gute boje nakubwiye ko bajya n'umuryango apara yuko tunakinana n'umuryango barabaye umuryango n'umuryango rero ari umuryango apana ku muryango kwa ko naje muri team ya no hanze ya team nd'umuryango n'umuryango wanje rero ko ari umuryango wanje ize vyonyene nivya filme vyovaho mugatuma turi umuryango riko ravyomba filme ivuye itakiriho filme kwisi cyo tuguma turi family mega muhujwe nuko mwakoyi wawo cyo kibahuje cyane none ico caravuye ico ega nikizo ikintu kizoba kihava naco oya iguzo gihava kwe oya en fait nibaza yuko nta muntu numwe yigera yifuza divorce cyane nta muntu yigera yifuza kwa n'undi niyo mpamvu hajya bavuga ati aha dusinye ibihe byose nta muntu yigera yifuza kuba ibiba je vraiment ndizera yuko bajya abantu bahuje n'urukundo nyakuri inyuma naho nyene amajambo yenshi bavuzwe ko urukundo rwabo barayabonye abonye kwe ati yewe duraske entretanye mujyango mavyakira gute muri kumubona ku mapost atandukanye ndabivuga byose ku mapost agiye atandukanye yo ku ma Facebook n'ahandi bariko baravuga ati Noraske yihaye mu mama kuze Noraske bimeze gute migenzo kunuku nk'umuryango mwavyakira gute ndisuri ko mwabibona twarabibona nk'umuryango vyukuri nk'umuryango mu bisanzwe umuntu niwe yihitiramo wiwe of course pravyo antuka naje vraiment papa sinamuhitiyemo mama cyane mama sinamuhitiyemo papa nawe nashabuza kumpayo uramwakaza kumitiramo umuntu je tsobara uravyo je nashinga baby yanje nshobora gusimbagara nguraje ngujiyuva baby yawe imeze uko none ni wanje ni gwawe niwe muzobana uri kuravyo nta kibazo kiba gihari rero niyo mpamvu ajya amajambo kandi ajya amajambo twebwe ntacu yatubwiye twavuga tuti umukobwa turamuzi umukobwa oya twavuga tuti nubwo twatumuza umukobwa umuhungu yashimye umuntu ni ivyo nyene ivyo yashimye ni twebwe ntiduza ngo dupinge canke ngo dusisangura ariko murahanura mugasesangura mukamenya ati koko ibintu bavuga nivyo uhanura iki ubu je ni hanyene wewe twokureka ukaja gukwa nabi nko nabi gute wobize utabona kwe nabi tukaba tuzi akarorero gasanzwe tuzi nk'uwakoye umukobwa w'indangira twamenye yakinye amasinema menshi twamenye wewe ukabona mugabo mukamwaraganiriye ukabona ko vraiment ko Kimana yaramwigishije bakunzi ba Magic Channel n'abakunzi ba Fiko
nimwabona wo nzozana naho muzaba mumuzi ko ibi vyose biva bigakera eje namuzanye nimumwakire ni wanje nije tuzobana nije dusangira byose nisangira byose yo mu buzima kandi umuntu ni munini bro umuntu ni munini urashaka kubona umusana akora icaha mugana ushaka kumenya aho ni hani uravyumva umuntu ni munini cyane rero niyo mpamvu urashaka kubona umuntu yari ndaye ejo hajya inyuma y'indwi imwe ugasanga ari kavuga ubutumwa nibaze rero cyuza gufata ibintu byabaye kera akaza kwambika umuntu ngo ngurongo uyu muntu ameze gutya none ngo mandongo rumeze gute mbega gushaka kuzana n'umuntu basatigeze ca muri ivyo wamushikana mu rugo akakugira ibindi byakajembegeta niyo mpamvu rero umuntu ni munini gose umuntu ni wo muheza rero niyo mpamvu nukuri basha umuntu yikundiye umuntu mumureke kuko ubunye nk'ikibazo yogira mu rugo nibo kuri bo ari babiri nibo kuri bo nta numwe za ko intervene mfutse ikintu gikomeye cyane nta numwe za ko intervene niyo mpamvu tureke twikundanire nabo dushaka kandi abavyeyi nyene mutureke twikundanire nabo dushaka kuko namwebwe ntitwabahitiyemwo none fiko nyene vyavure kwera ubunyene abakunzi babazokureke nyene urongora mu diaspora nyene afite ibinoti vyinshi y'umuma hakoze shanshinga ikintu no kuri mariage baze banterere muze ufise mu diaspora wenda vyomwe nyene wese ariko ba diaspora ntimumbona ndamvise ahubwo ni nta alliance wambaye kandi aracari single ndi umusore ari single kandi akijijwe cyane muri bazo ubwo buhizi bwose kwera muzokora umusore akijijwe akiri n'imanzi nego akantu karatera abakenga ciye nitwe oya nta bumanzi yavura majesi ndi manzi nturi manzi oya nense nkubeshe jesi mbeshe ukiri manzi oya imanzi sima mfana ndiko mvuga itaye imanzi ni imanzi n'umuhungu atarajya amana n'umukobwa oya jesi ndi manzi igihe bwatakara urumva amahoro muri wewe igihe umanzi bwawe butakara arumvise amahoro yashaka kuba byabaye ntatangwa no kuvyumvira k'ivyo bintu hari ibintu hacamwo ushaka guca mu bintu ntumenye yuko ari kosa buryo kaza kumenya ko ari cyaho wakoze kaza kumenya ko ari kosa inyuma y'igihe ariko ari ubwa mbere bibaye umutima urasimba nubwo aho umutima usimba iminsi yose nimba n'ubu wewe umutima udasimba ubikoze oya bwira bariko baradukurikira babwire niba umutima udasimba ubikoze stadiri ko wewe waramaze gupfa wavyumvise niba umutima wawe udasimba ubikoze wewe muzanzu wewe waramaze kugenda ko byarabaye akajembegete cyo umutima uteza gusimba ukoze ikibi cyawe cyose umutima uteza gusimba ukoze icyaha nta mahoro kumunyagana nesiko bimenyera hari ukimenyera aho niyo ndakwa warapfuye umusanzu wawe warapfuye sigiye ubikora aho umengo kumuraba cyangwa izo muzayibona Scott Scott yumvireho nabandi bose ubikora vraiment ukomvuguwe neza mwe wapi warapfuye ugenda n'abantu bapfuye bagenda urumva ati yapfuye agenda yes merci beaucoup kumanura uduhaye wahaye n'indi misoro yose dukurikirana imisoro yose iradukurikirana harimwo n'umufurika afise kamera Scott abyumvireho nimanura abandi baje yes buduse iganiro cyacu no musi muri filme yagutse film irimo urukundo ariko ufite target yawe unuma kwa 2024 nhe hano wifuza gushika koko umunsi tugeze mu gice hagati cy'umwaka indoto zawe nizi mu mwaka nyene mu mwaka ndakeneye yuko amfite target yanje musanje nakora filme naririmba target yanje nimwe guhishura ubwiza bwa Kristo Yesu kina muri filme byo byo guhishura ubwiza bwa Kristo none je nimba nakinyemeze kujya rindira nkubwire je nakinye mvanga umugore amfite ubuzima kugira ngo twese kugira ngo ubuzima bubeho kugira ngo abantu bose babeho hariho ubuzima bugiye butandukanye bagenda babaho niyo mpamvu pastor ahari kugira afete hari abanyavyaha hatari abanyavyaha pastor ntahaba of course jewe rero nkoze bijya Fanny Lavina kaca akina ariko avuga ubutumwa bwiza sinzi ko biraba ariko avuga ubutumwa bwiza urumva ucumva nyene yuko niyo nzira nyene je nivyo nakinye umuntu ameze nabi mugabo kugira ngo twerekane yuko buryo umuntu ameze nabi yohinduka gutya canke yobaho gutya yobaho twe ibintu dukina byose ni message yo gutanga impanuro
shikana benshi nyene kugakiza 2024. rero 2024 ndashaka kwihera vraiment maze kuvuga byinshi maze guhishura ubwiza bwa Kristo butandukanye kandi ikindi naco amfite nshaka kuvuga guhishura ubwiza bwa Kristo plus izina ryanje riduga plus n'abanyumva baba benshi rero mvuze Yesu cyvyumva abantu benshi pero ko izina ryanje ryaduze rero ni mudushigikire kandi nukuri dufite byinshi muri mu kabati yo nubwo nta simenya amabanga y'akazi ariko cyo nababwira coco akanyuma karahinda dufite ibintu byinshi mu kabati kandi biteza gusohoka uno mwaka isama nyene Norasike yanyibi akabanga ambwira ati isama nyene fire rero vraiment mudukurikirane hose ku mbuga zose vraiment turiteguye kubaha ibintu bikaze kandi biryoshe vraiment kandi ikindi naco ibi bintu vraiment agenda ndarambiye kumva ibintu byo kwankana hagati y'abantu bakina filme kweli oya ibyo bitabayemo bica bibiha biha nguma twankane dukubitane oya muri aho murenge ngabo nyene hamwe mucana ko n'ibiduga harimo na klaxon oya jewe vraiment ico nshigikiye ni nta mpamvu zo kuba abagenzi musangiye akazi oya jeje nshigikiye nuko tutankana gankane ahubwo wewe ugira ishari geranda hirya ibintu ishari geranda ubonye ati urugo imeze uko nawe ukubita ko pu kaza nawe gisinema ati hamwe navuga ati mvuye kurabino sinja kurabino competition yo mukazi apana ibintu byo kwegana amashati no kwicarana musangira ntitubikeneye dukeneye tubone nyene no wacava yango y'amashano ngo bahanya amashano ureje ntukeneye kubora nicaranye na abe tuko turasangira ejo ucuba ngo mwahanya amashano kwe ntibibaho je nta nishano bomba ngo bikubwira kubera je ndo mwana w'Imana fiko ndagushimire cyane thank you so much yes bereka ndashimire cyane gose abakunzi ba Twafa bafani Lavin official kuri YouTube ngenda kuraba izindi filme ziwe nyinshi zitandukanye hari filme urugo hari icyakani gezaho yes gezaho aho abari impanuro nyinshi nziza kandi zitandukanye mugwe subscribe abakunzi bari kwa Fani musanzwe mukurikirana Fani mwaravye kino ngano cyacu cyo munsi mugwe subscribe tukwize ibihumbi ijana vuba cyane tubura abantu bashaka ku bihumbi 9 bonyene yes ni bakenya cyane gose bisaba yuko rero mukwize ibihumbi ijana kugira ngo dusangire hamwe turyoherwe hamwe asante sana bro thank you bro kandi mwagize neza ndabashimiye ariko vraiment kangene ngiza kantu gatoye gusa umuntu aba kuri ino sadakijijwe asa n'umuntu yiyaho aho ndahejeje vraiment rondera Yesu bigishoboka kabonwa iminsi ni mibi bariko ni muhumure yaranesheje rero kugira ngo gendere muko kunesha kwiwe bigusaba ko waramwakiriye umuntu agendera kuri ino sadakijijwe asa n'umuntu yiyahuye yes iyo message ni gwawe merci beaucoup avec kino ganiro kuva ku ntangushwa mu mpera twize vyinshi fiko commentaire ngaho musi abamukunda imiriro myinshi asante sana thank you